basanzwe bazi yuko umumarayika ari intumwa idasanzwe adapfa guhaguruka ava mu ijuru ngo apfe kuza uko nyene kw'isi. Ariyo mpamvu rero kubw'uko bari basanzwe bazi yuko umumarayika adapfa kuza hovyo, kubw'uko bari basanzwe bazi ko umumarayika adapfa kuza nyene nk'aho mengo n'ibintu bisanzwe, ni ukuvuga umuntu wese abonye umumarayika mw'isezerano rya kera yaca afatwa n'ubwoba budasanzwe, kuko yaba ataramenyeshwa ikintu kizanye uwo mumarayika ico arico. Umumarayika rero ijambo rya mbere yababwiye atarababwira ati yemwe mwabungere mwe mufise ubwoba, mwafashwe n'ubwoba, mwuzuye ubwoba, ariko umve ntimutinye yemwe mwabungere mwe. Eheraba jewe ikinzanye ntabwo nzanywa na bya bindi mumenyereye, ntabwo nzanywa n'inkuru y'agacavutu mwebwe nk'uko muvyiyumvira, ariko ahubwo umve hariho ubutumwa bunzanye, hariho ubutumwa budasanzwe, hariho message speciale ndabazaniye yemwe bana bato. Turabaramukije bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Jewe mutaramanye ni mwene Sumani Rambona Jamye nsanzwe ndabategurira kino kiganiro umutsima w'ubugingo, nkaba ari jewe nsanzwe ndanakibashikiriza. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, twongera tubipfuriza Noheli nziza, umunsi mukuru utwibutsa ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, aho yava mu ijuru akemera kuza mw'isi kugira ngo aducungure. Reka rero tutarandiriye mu majambo dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice caho ca kabiri, dusome duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'15. Turaba amajambo ahari ukuntu avuga. Umurongo w'8 ndanze y'amajambo ivuga ngo umumarayika abibarira abungere. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriweko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana ziti icubahiro ni kibe ku Mana ahasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mubo inezerererwa. Ku murongo wa 15, baba marayika bahejeje kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana atumenyesheje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo rero tugomba dusangire muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, ariko tutarayasangira reka tubanze twiragiza Imana kugira ngo Imana bibare nacu muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Turagushimiye Mana nyina amahoro, turagukengurukiye cane wewe wakunze abari mw'isi urukundo rw'agahebuza, urwo rukundo rugaheza rukagutuma wemera gutanga umwana wawe w'ikinege ariwe Yesu Kristo, kugira ngo aze mw'isi acungure twebwe abari mw'isi, aducunguze kuvisha amaraso yiwe, gusesa amaraso yiwe, aducunguze urupfu rwo kumusaraba. Urakoze rero, turaguhaye kaze muri kino kiganiro, ubane n'abakunzi bacu bariko baragikurikirana, ngwino tuganirize uciye mu majambo yose agiye kuvugirwa muri kino kiganiro. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisavye, amen. Nano majambo rero tumaze gusoma bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, dusomye amajambo atubwira ukuntu umumarayika yabibariye abungere. Ni ukuvuga ingene umumarayika yabwiye abungere ko Yesu yavutse.
ni inkuru zivuga ku kuvuka kwa Yesu, aho ngo hari habungere ngo muri iyo ntara ngo bari baraririye ngo umukuku w'intungwa zabo, ni ukuvuga barara mu gahinga, bibera mu gahinga baragiye intungwa zabo, ni ukuvuga birirwayo bakararayo. Hanyuma rero bano bungere ngo bo muri iyo ntara bibereye ku kazi kabo ka misi yose, batari biteze cyangwa se batari bazi yuko hari ikintu cabaye, batari bazi yuko uwo munsi bafise visite bahava bagirirwa n'intumwa idasanzwe ivuye mu ijuru. Ico gihe bibereye ngaho mu gahinga bibana bonyene ahantu h'imbeho, ahantu h'igikonyozi, uca wumva nawe ko buno buzima barimwo butari ubuzima bworoshe, ubuzima bwo kuba mw'ishamba, ubuzima bw'umwungere, namwe muravyumva bene data. Hanyuma ngo bano bungere bibera muri kano kazi kabo, bibera muri kino gikorwa cabo co kurarira uyu mukuku ngo wizi ntungwa nk'uko bama babikoze. Hanyuma rero ngo bari ngaho nyene muri ako gahinga, ngo haca haza umumarayika w'umwami Imana ngo abasanga muri ka gahinga barimwo, ngo hanyuma ngo ahagarara impande yabo. Amaze guhagarara impande yabo, ngo umuco w'umwami Imana ngo urabakayanganira impande zose. Imana yacu nihimbazwe. Ico gihe ngo bano bungere rero bari baragiriye zino ntungwa, bari muri kano gahinga ka Nyaganande, batari biteze ko bahave bagenderwa n'umuntu adasanzwe, intumwa y'Imana, umumarayika, kandi batari biteze yuko hariho ubutumwa budasanzwe bahava baza kubwirwa. Ngo babonye wa mumarayika, ngo bakabona n'ingano ubwiza bw'Imana, ngo umuco mwinshi uciye ubarasira, ubwiza bw'Imana buciye bubakayanganira, ngo abo bungere ngo baca baranduka umutima, baca bacika ivutu, baca bafatwa n'ubwoba budasanzwe, baja mu gatengo, nuvuga ngo baja mu kajembegeti, baja mu vyo kujugumira, bagira ubwoba budasanzwe kuko babonye umumarayika. Kandi muri kahise k'Abisirayeli cyangwa se niba naho hose uba mw'isezerano rya kera, ugiye uraba abantu bose bagiye babonekerwa canke se biyerekwa n'umumarayika, ni ukuvuga usanga ahantu hose umuntu yabonekewe n'umumarayika yaca agira ubwoba. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli baratinya cane iyo habonetse umumarayika, bakabona babonekewe n'umumarayika, umumarayika akaza akabiyereka, ngo baratinya cane, baca bafatwa n'ubwoba, ngo kubera yuko mu bwenge bwabo, mu mico yabo, mu vyizerwa vyabo, uko bari basanzwe bazi umumarayika, ngo bari basanzwe bazi yuko kubona umumarayika bari basanzwe bazi yuko umumarayika ari intumwa idasanzwe, adapfa guhaguruka ava mw'ijuru ngo apfe kuza uko nyene kw'isi, ajanwe no gutembera gusa. Bari bamaze kumenyera neza yuko umumarayika aramutse ava mw'ijuru akamanuka, yabazanywe n'ubutumwa special, yabazanywe n'ubutumwa budasanzwe, atumwe n'Imana, azanye mw'isi. Kandi bama biteze ko akenshi ubutumwa budasanzwe bwahagurutse umumarayika bwaba ari ubutumwa bwo guhana ibitagenda neza. Imana yacu nidutabare bene data. Kubw'iyo mpamvu rero, kubw'uko bari basanzwe bazi yuko umumarayika adapfa kuza hobyo, kubw'uko bari basanzwe bazi ko umumarayika adapfa kuza nyene nk'aho mengo n'ibintu bisanzwe, ni ukuvuga umuntu wese abonye umumarayika mw'isezerano rya kera yaca afatwa n'ubwoba budasanzwe, kuko yaba ataramenyeshwa ikintu kizanye uwo mumarayika ico arico, yaca yitega urubanza, yaca yishiramo kumengo igihano c'Imana kiramushikiye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi.
rero muri kino gihe hari mu minsi Yesu yavutse, mwico gihe ngo Yesu yari yavutse. Hanyuma rero ngo Yesu amaze kuvuka, urumva abungere bo nta nivyo bari bamenye. Umumarayika rero acaraza cette fois-ci atazanwe n'ubutumwa buteye ubwoba, atazanwe n'ubutumwa buca ivutu, atazanwe n'ubutumwa na message yo guhana, atazanwe na message yo kurandura, atazanwe na message y'agacurantimba, ahubwo uyu munsi wowo canke iri joro ryoryo ngo yarazanwe n'ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, aya majambo yose rero twasomye ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo ntutinye, ngufitiye ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Niryo jambo ngomba ko dukuramwo, ijambo rivuga ngo ntutinye, ngufitiye ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Ababungere rero twabonye ngo bafatwa n'ubwoba budasanzwe, barajugumira, bagira ubwoba, baratinya, ati tubonye umumarayika. Kandi umumarayika dusanzwe tuzi kuva kera narindi yuko umumarayika adapfa kuza hovyo hovyo. Dusanzwe tuzi yuko twebwe abisirayeli mu mico yacu umumarayika aramutse aje abazanywe n'ubutumwa budasanzwe, bafatwa n'ubwoba. Hanyuma umumarayika aserutse ahagaze impande yabo, bwa bwiza cyangwa se wa muco w'ubwiza bw'Imana ukarasira kuri ba bungere muri rya joro ryo mu gahinga ka Nyaganande. Ibica ivutu bitari bibuze, ibiteye ubwoba bitari bibuze. Murazi ubuzima bwo kuba mw'ishamba, ubuzima bwo kuba mu mbeho, igikonyozi ca misi yose, imvura igurika kunyagira, kumbure hoza n'igikoko giteye ubwoba, hoza idubu, hoza ingwe, hoza intare zizanywe no kwiba wa mukuku w'intama bari baragiye. Murumva ko bwari ubuzima ibiteye ubwoba bitari kubura. Noneho turetse n'ibyo, urumva ko deja n'iyo presence y'umumarayika n'ibyari bihejeje kuba aribyo by'uko ubwiza bw'Imana bwari bubarasiye bukabaturumbukira giturumbuka, byari byamaze kubashira muri situation y'ubwoba. Umumarayika rero ijambo rya mbere yababwiye, atarababwira ati yemwe mwabungere mwe mufise ubwoba, mwafashwe n'ubwoba, mwuzuye ubwoba, ariko umve ntimutinye yemwe mwabungere mwe. Eheraba jewe ikinzanye ntabwo nzanywa na bya bindi mumenyereye, ntabwo nzanywa n'inkuru y'agacavutu mwebwe nk'uko muvyiyumvira, ariko ahubwo umve hariho ubutumwa bunzanye, hariho ubutumwa budasanzwe, hariho message speciale ndabazaniye. Yemwe bana bato, yemwe babonekana mufise imibereho ibayabaye, yemwe babonekana mufise ubuzima buciriritse, yemwe baboneka mubayeho ubuzima novuga ngo ubuzima bubi, ubuzima bwo mw'ishamba. Yemwe mwabungere mubonekana umengo muragowe, yemwe mwabungere mubonekana umengo ubuzima bwanyu butandukanye, no si umengo ahubwo butandukanye nubwo abibereye Yerusalemu mu mazu yubatse neza, nubwo abibera mu bisagara i Betelehemu n'ahandi. Yemwe mwabungere mwe mwebwe nyene musuzuguritse, ariko mufise akarangamutima ko kuba maso, ko gucungera, ko kurereka, ko kuba maso ngo mucungere umukuku w'intungwa zanyu. Umve ndababwira ubutumwa bw'akanyamuneza, ndabafitiye ubutumwa bw'akanyamuneza, nibwo bunkuye mw'ijuru. Ikinkuye aho Imana iba, ikinkuye aho mba mw'ijuru, si ubutumwa buca ivutu, si ubutumwa busambura, si ubutumwa bwo kwica, sinzanwe n'ibyago. Ariko uyu munsi hoho, kuko Imana nkorera atari Imana yamiratse, kuko Imana nkorera atari Imana yamana umujinya iminsi yose, kuko Imana nkorera ari Imana ifise imigabo n'imigambi myiza ku bantu nkamwe, nzanywe n'ubutumwa
ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazoba kuri mwebwe n'ubwoko bwanyu. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Namaze kuvuga ngo ijambo mfise tuvugana ko ni ijambo rivuga ngo ntutinye, ngufitiye ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ababungere rero bamaze kubwirwa aya majambo, bumva babwiwe ngo uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, umukiza abavukiye i Betelehemu, uyo niwe Kristo umwami. Imana yacu nihimbazwe. Bamaze kumva no majambo rero ngo baca barahaguruka, ngo baca baragenda kugira ngo baze kuraba ico umwami Imana ababwiye. Twabonye havuga ngo bamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mu ijuru, nyabungere baravugana bati ingo rero tuja i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana tumenyesheje. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Nano majambo rero tubonye ababungere rero, umumarayika rero ngo aho hantu ngo ahejeje kubabwira iyo message, ubwo butumwa bw'akanyamuneza yarahejeje kubabwira, ngo muri uwo mwanya ngo hacabaho n'izindi ngabo nyinshi, abandi bamarayika no kuvuga bace ngo bararirimba barahimbaza Imana. Hanyuma uwo mumarayika ngo asubira mu ijuru, na baba marayika bandi bariko bararirimba mbere ngo mu kirere baca barakamangana. Imana yacu nihimbazwe. Ababungere rero ngo baca barahaguruka ati ngwino nitwoguma ngaha ko tugira ubuntu tukumva ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Yemwe mwabungere ko tubwiwe ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazotuba ko twebwe ubwacu, hanyuma kandi ako kanyamuneza kakazoba no ku bwoko bwacu. Nitwoguma ngaha, ahubwo ngwino dutere intambwe tugende i Betelehemu, tugende kuraba ico umwami Imana atubwiye, ico umwami Imana atumenyesheje, turabe ico kintu cabayeyo. Imana yacu nihimbazwe bene data. Mwene data mukunzi wa kino kiganiro umutsima w'ubugingo, ni rino jambo nzanywa no kukubwira. Iyi minsi mikuru irangiza umwaka, novuga mbere ngo umunsi mukuru urangiza umwaka n'umunsi mukuru utangura umwaka, no kuvuga umwaka mushasha cyangwa se bonane mu gifaransa. Uyu butumwa butwibutsa ukuvuka kwa Yesu si ubutumwa bw'agacurantimba, si ijambo ry'umubabaro, si ijambo rikwiye gufatwa minenegwe, si ijambo rikwiye gufatwa nkaho mengo ntaco rimaze. Ahubwo uku kuvuka kwa Yesu turiko turibuka muri ino misi ya Noeli, hanyegejwemwo ijambo, hanyegejwemwo ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Ubu butumwa butubwira ngo Yesu yaravutse, Yesu yaraje mu isi avuka nk'abantu kugira ngo acungure abari mu isi. Ni ubutumwa bw'akanyamuneza, ni ubutumwa bubohora, ni ubutumwa bukiza, ni ubutumwa buhembura, ni ubutumwa bukura ku cavu bukishazanya n'ibikomangoma. Ubu butumwa butwibutsa ukuvuka kwa Yesu Kristo, ni ubutumwa bukura umuntu mu vyaha bukamutera kwizera uyu mwami Imana, bukamutera kwizera uyu mwana w'Imana, hanyuma agakizwa ivyaha vyiwe, akaba umwe mu mugabane w'abantu bubaha Imana kandi Imana yemera. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi bihumazemwo iminsi, sinzi ibigukikuje, sinzi ubuzima ubayemwo, sinzi ibintu biguhagaritse umutima, sinzi ko wugarijwe n'ibyaha byakunaniye guheba, sinzi ko wugarijwe n'amageragezwa, sinzi ko wugarijwe n'intambara, sinzi ibintu bigukikuje hirya no hino imbere n'inyuma. Ariko muri iyi minsi mikuru, muri kuno kwibuka Noheli, muri kuno guhimbaza Noheli, muri kuno
kwibuka ko Yesu yavukiye mu isi avuye mu ijuru azanywe no kuducungura, nagomba kukubwira wewe wa mukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi ngo ntutinye, naho uri mu bibazo, naho uri mu ntambara, naho ufise ibikugwanya kandi bikunesha kenshi, ariko nzanywe no kukubwira ngo ntutinye, kuko buno butumwa uri kurabwirwa muri ino video ni ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, ni ubutumwa niwabwizera ukaba utarayizera umwami Yesu ngo umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubu butumwa n'ubutumwa niwabwakira ukabwemera ukizera ko Yesu Kristo yavutse ku bwawe kugira ngo agucungure agukure mu byaha, ni ubutumwa niwabwizera buguhindura, ni ubutumwa bw'akanyamuneza, ni ubutumwa butanga amahoro, ni ubutumwa buhembura, ni ubutumwa bukura umuntu mu byaha bukamutera gukizwa, ni ubutumwa kandi butera umuntu ari mu byago, ari mu mageragezwa, ari mu ntambara, ari mu bukene, ari mu ngwara, ari mu ruhamo, ari mu bibazo bimukikuje imbere n'inyuma, yizeye uyu Yesu Kristo umwana w'Imana. Ubu butumwa ni ubutumwa butuma bino bibazo bihinduka ubusa, kuko ari ubutumwa bw'akanyamuneza, ni ubutumwa buzana akanyamuneza ahantu atakanyamuneza gahari. Ubu butumwa bw'ivuka rya Yesu ni ubutumwa buzana umuco w'Imana ahari umwijima, ni ubutumwa bubohora ababoshwe, ni ubutumwa buha amahoro abatagira amahoro, ni ubutumwa butuma umuntu n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe uba amahoro iyo abwakiriye akabwinjiza mu mutima wiwe, hanyuma bukamubamwo bukamuganza. Imana yacu nihimbazwe bene data. None rero kuvuga menshi siko kuyamara, ariko mugabo n'iri jambo ntutinye, kuko ngufitiye ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Bano bungere muri no situation y'ubwoba, sinzi ngo bariko biyagiriza ibyaha kumbure baba barakoze, sinzi kumbure ko batinye kubera ko gusa basanzwe bazi yuko umumarayika aramutsaje atabaje kuvy'ubusabusa, ariko mugabo muri no situation ntazi ibyo bariko bariyumvira, ntazi ubwo bwobusha bwari bufatiko kindi kijanye n'ibibatsinda, ariko baca bahabwa ihumure, barabwirwa ngo ntutinye. Yemwe mwabungeremwe ntimutinye, kuko ubutumwa mbazaniye si ubutumwa bumenyerewe, ni ubutumwa bw'akanyamuneza. Ubu bwakiriye nimwahaguruka mukava ngaha mukagenda i Betelehemu mukaraba ico kintu cabayeyo, ni ukuvuga mu yandi majambo, nimwemera mugahaguruka mukagenda mujanwe no kwakira ubu butumwa bw'akanyamuneza tubabwiye. Yemwe mwabungeremwe, aka kanyamuneza kazobabako kabe no ku bwoko bwanyu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, none rero nano majambo kuvuga menshi siko kuyamara, tugomba dukarukize ngaha. Sinzi rero mbega wowe waramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Niba utarakira Yesu, niba utarizera Yesu Kristo, ukaba ukiboshwe n'ibyaha, ndaguhamagarira kwakira Yesu no kumwizera no kwicuza, ukababazwa n'ibyaha, nimba ari ibyaha by'ubushakanyi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ububoregwe, ibyaha by'ubusuma, ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byo kurenganya abandi, ibyaha bitandukanye. Niwamwizera ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni ukuvuga buno butumwa bw'akanyamuneza buca bubu bwawe, nawe uturonka amahoro, aca aguharira ibyaha byawe byose, hanyuma witwa uwa Kristo, hanyuma akanyamuneza gaheze kakubeko no ku byawe byose. Imana yacu nihimbazwe. Nawe wamaze kumwakira ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko ukaba ufise ingorane, ukaba ufise intambara, birashoboka kuri
mu mageragezwa, birashoboka ko wugarijwe n'ibibazo bitandukanye, birashoboka ko wugarijwe n'ubushomeri, birashoboka yuko wabuze amahera yo kuriha inzu, birashoboka yuko wabuze amahera yo kuriha ishure, birashoboka yuko kubw'ubuzima bw'ubupfuvyi urimwo ubayeho wugarijwe n'ibibazo vy'ubukene vya misi yose, ariko warakiriye Kristo Yesu. Wewe wamaze kumwakira rero, ndaguhamagara gushishikara kumwizera. Ubu butumwa bwiza bw'akanyamuneza, uyu atanga amahoro, uyu atanga umunezero, ko wamaze kumwakira, ni ukuvuga ibyo bibazo urimwo wihangane, ntutinye, ahubwo ushishikare ubandanye urugendo, kuko Imana wizigiye kandi ukorera igihe gutabara. Nano majambo twumvise tuvuganye muri kino kiganiro, mwese abayumvise Imana yo mijuru ibaho umugisha. Reka dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro citwa umutsima w'ubugingo c'ubutaha. Umwami Imana abaho umugisha. Turagushimiye Imana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane kwa n'amajambo twumvise muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo c'uno munsi. None rero turasenga uyu muntu wese yumvise buno butumwa, ashobora kuba afise ibintu bimwugarije, ashobora kuba afise ibintu bimuboshe, ashobora kuba afise ibintu bimuhanze. Umuntu wese yari mu magogo, umuntu wese yari mu kajembegete, umuntu yari mu bihe by'iterabwoba, umuntu ubuzima buriko buragira kw'iterabwoba, ariko akaba yemeye kukwizera, akaba yemeye kukwakira, akaba ashishikaye kugukorera. Ewe Mana uri mwijuru, turamusengeye ngo ushishikare ubane nawe, umutabare. Abatafise umunezero kubw'ibihe barimwo, nubaho umunezero. Abadafise akanyamuneza, abadafise amahoro, ndasabye ngo ubahe amahoro mu izina rya Yesu. Hama bisigaye ubahe gushishikara kuguma mu bwiza bwawe, mu izina ryawe gira Kristo Yesu, no tubisabye. Amen.